guhitamwo radio haguruka ngo mukurikirane amakuru mwateguriwe kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya gatandatu gitugutu 2025 imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe amakuru ahagazeko ndabaramukije abane ndabahaye mwiriwe bivana naho umwe wese aherereye muri kano kanya Dondo Dwembaza umutima niwe agire ayabashikirize afadikanije na Aubin Felix Rankunda ari mu buhinga bw'ivyuma bagereranywa n'umwana w'imyaka 10 ahawe kudandaza patisserie aho aca ahamagara abo bangana bagasakuranwa kurya ibirimwo vyose abo nabo ni abategetsi b'u Burundi muri kino gihe muraza kuvyumva ubukene bw'amazi meza bubandanya kuvugwa ishure rifise indaro y'Imurore mu ntara ya Buhumuza rirahanzwe n'ubukene bw'amazi bamwe mu banyagihugu bavyumvise bavuga ko intwaro inaniwe no guha amazi abanyagihugu basanzwe baba mu gihugu kirimwo amasoko menshi y'amazi ngo nta kindi izopishoboye ngo ikwiye gusezererwa hari n'ayandi ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro ineza y'Imana mukanya n'inkuru imwe ukwayo kazi ndongeye kubaramutsa abategetsi b'u Burundi bagereranywa n'umwana w'imyaka 10 ahawe kudandaza patisserie aho atakinda akora uretse gutumira abo bangana bagaca batangura gusakuranwa imikate ibisuguti n'ibindi biri muri iyo patisserie abategetsi b'u Burundi ivyo barimwo bikaba bisa n'ivy'uwo mwana kuko batariko biyumvirira igihugu umupasoni Margarita Barankitse yatanguje ikigo Maison Shalom yaraye abishikirije kuri uyu wa gatanu gitugutu 2025 mu kiganiro catunganijwe n'ishiramwe Focode mu ntumbero yo kugira icigwa abantu bokura ku butwari bw'umupasoni Margarita Barankitse yaciye muri vyinshi birimwo intambara ubuhungiro n'ayandi mageragezwa menshi ariko akanka guheba kugwanira agateka n'umwizero Margarita Barankitse atangura amenyesha abamwumviriza barimwo abarundi bahunganye nawe bari mu gihugu kibanyi c'u Rwanda kumenya ko ibikorwa vya Maison Shalom birangurirwa muri ico gihugu birimwo ukurera abana mu kubigisha biciye mu ishure rikomeye rifise programme mpuzamakungu biha agateka abarundi bwa mbere kuko abanyarwanda bavuga bati nitwakiriye abantu b'imburakimazi twakiriye abantu biyumvira ineza ya bose icyo nagomba no kubwira abanyumviriza n'abari mu Rwanda twahunganye ubwa mbere ho kubona bijya bintu biri mu Rwanda biha agateka abarundi bwa mbere baravuga ati ntitwakiriye abantu b'imburakimazi twakiriye abantu biyumvira ineza ya bose hanyuma ikindi dutegereza kumenya murazi ko u Rwanda n'u Burundi by'ukuri no kuva na kera tumeze nk'amahasha tukoze ikintu ciza mu Rwanda ejo mu gihe turiko turubaka tutaha muhira tuzoba dufise aho turungika abana bacu kugira ayo mashure meza afise programme international IB hako abana bangara bagenda kure mu za Buraya canke mu za Amerika ikindi naco nuko dufise passport imwe ni ya East African Community umurundi ari mu Rwanda arafise uburenganzira bwo kudandaza bwo guteza imbere ibijya bihugu yaba tutaronse abantu batakunda bene wabo umuntu yagereranije ejo bundi nari nagiye kuraba umuntu wo muri Union Européenne ishyirahamwe rya Burayi arambwira ati jewe ngereranije abategetsi b'i Burundi ndabagereranya nk'uwo mfata umwana w'imyaka 10 akaca amuhangwa dandaje patisserie urumva umwana w'imyaka 10 azoca atangura gutumira abo bangana batangure kubijya babisakukana iyo mikate yose ivyo bisuguti n'ibiki nabo ntibariko bariyumvira igihugu umupasoni Margarita Barankitse abandanya kwerekana ingene ubumenyi butandukanye abahunze Burundi
bariko baronka ku bwa Maison Shalom buzokoreshwa mu kubaka Uburundi. Agahamagarira n'abandi kuja hamwe bafashe kwigisha abana b'u Burundi aho bahungiye hose niho bazoba bariko bategura kazoza k'igihugu c'u Burundi. Abo bana bazotaha ari bazima bubaka igihugu, ntibazohave bataha babashikiza mu bitaro vy'abafise ubugwayi bwo mu mutwe. Nayo ivyo ikigo Maison Shalom kiriko kirakora mu gihugu kibanyi c'u Rwanda vyerekana ishusho Margarita yiyumvira yakazoza ku Burundi. Agasaba abantu kudasimbwa n'umutima ngo ivyamwa vy'ibikorwa Maison Shalom ikorera mu Rwanda bizosangirwa n'abarundi n'abanyarwanda. Kubwiwe ivyo ntibiteye ubwoba, u Rwanda n'u Burundi buzobisangira kuko ivyo bihugu vyamye ari amahasi. Twebwe rero twubatse ibintu mu Rwanda tukaba turababanyi nibakuraho zirya mpome bashizeho, tuzoshobora gusumira hafi, tuzoshobora kwigira hafi. Imyuga iri Mahama, mbe murazi ko Imahama ujabutse Akagera ushika Iruzo mu minota 30 muri province ya Muyinga nako ubu ni Buhumuza. Urazi ko ibiriko birakorwa bitegura kazoza ki Burundi. Bajya abana bariko hariga imyuga, yize kaminuza akaba umugoronome, ingenieur agronome, niyataha azoteza imbere, azomenya uburimyi, ateza imbere igihugu ciwe Burundi. Ujya yize ivyo kubaka yafashijwe na Maison Shalom azotaha yubake igihugu. Ujya yize ubuvuzi azogenda afashe kuvura abarundi. Ujya yize ubwigisha tuzoronka abigisha beza. Ahubwo njiye mboneraho guhamagara abarundi ngo mudufashe bajya abana dufise bige batera imbere kuko nibo kazoza ku Burundi. Nayo nitwicara tukanihira tukajya tuzotaha twaragwaye badushikiza kwa Rojanti. Ubu rero nituje hamwe ahubwo ufise uburyo bwose ugire aje afashe, agende Tanzania Induta, agende Imbarara, agende na Kivara, agende Rusenda, agende ahantu hose ati reka twubake ingenejo Uburundi buzoza. Rero ivyo niko ndakora mu Rwanda vyerekana ishusho twiyumvira byakazoza k'igihugu cacu, kuko niyo ndayita pepiniere, naho tufise ingemwe tuzobatura tugatwara gutera mu Burundi. Nimugire ubwoba ngo ivyo bintu noneho tuzobisangira kuko turamahasa. U Rwanda n'u Burundi twamwe turi amahasa. Abazi umupfasoni Margarita Barankitse baragaragaza ubutwari bwiwe nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Facebook rwa Pacifique Ninahazwe. Perezida Nkurunziza yigeze kwihweza ivyaranze ubuzima bwa Magi acamwita Mama National, bisigura umuvyeyi w'igihugu, anamuha pasiporo y'abanyacubahiro bita passeport diplomatique. Aho rero ngo ntiyihenze kuko Margarita Barankitse ngo ntasanzwe, ubuzima bwiwe bumeze nk'intambara. Ubundi ngo yavutse yitwa Habonimana Marguerite, yabuze se mu 1962 afise imyaka 5. Sekuru aca asaba ko abo buzukuru bahindurirwa amazina bakitwa iryo muvyeyi wabo Barankitse. Ni gutyo Habonimana yahindutse Barankitse. Mu 1983 Marguerite Barankitse yari umwigisha w'igifaransa mu ishure ryisumbuye mu Ruyigi. Aho yarahiyamirije akarenganyo yabona gakorerwa abanyeshure b'abahutu bahejeje igice ca mbere c'amashure yisumbuye kuri iryo shure. Aca arahagarikwa mu kazi, araheza aburanya leta maze arayitsinda mu 1986. Margarita ngo yamye ari umuntu arera abana b'imfuvyi, bamwe akanabandikisha nk'abana biwe adatandukanije amoko. Ugwimo rwo mu 1993 rwamusanze asanganywe abana 7 areze.
muri abo abahutu bari 4 abatutsi bakaba bari 3. ubwo rwimo rwo mu 1993 rwamutwaye benshi mu muryango wiwe. Perezida Ndadaye amaze kugandagurwa, abatutsi barishwe ku bwinshi batemagujwe imipanga mu makomine ya Ruyigi, bamwe bahungira muri diocese katolika ya Ruyigi. Abahutu nabo nyene ngo barahahungiye ku bwinshi, cane cane abakozi ba leta, kuko batinya kwicwa n'abatutsi baje kwihora. Ico gihe Maragarita Barankitse ngo yari umunyamabanga wa diocese Ruyigi. Ku itariki ya 24 ukwezi kw'icumi mu 1993 hari ku munsi w'Imana, Maragarita Barankitse ariko ategura ahabera imisa, niho yabona abateye barondera kwica abakozi ba leta b'abahutu bari bahungiye kuri eveshe Ruyigi. Agerageza kuja imbere ngo akingire abo bantu, ahubwo nawe afatwa mu bandi arabohwa. Abantu bashika 72 nibo baciye bicigwa aho ku cicaro ca diocese Ruyigi. Maragarita ahera ngaho kwakira imfuvyi zose, abahutu n'abatutsi, abarera nk'abana biwe. Amajana ibihumbi vy'abana vyaraciye mu minwe yiwe. Ngo ni naho havuye ishiramwe rikomeye Maison Shalom, bisigura inzu y'amahoro. Maragarita Barankitse ngo ntiyigera atinya kuvuga ukuri, naho ngo koba ko mutwara ubuzima. Amabi yakorewe abahutu ngo arayavuga atarya umunwa, amabi yakorewe abatutsi nayo nyene ngo arayavuga atarya umunwa. Bose abita abavukanye biwe nk'umukristo. Mu 1994 Maragarita Barankitse yaragiye gusura mu masentare aragiriza abatutsi yabonye bica abahutu. Ivyo ngo vyatumye yitwa umuhemu. Inshuro nyinshi akaba yarahatswe kwicwa kubera uko kuvugisha ukuri kwiwe. Muri 2014 Maragarita yari yamirije ko Perezida Buyoya yohabwa gutwara Francophonie, yabwagiriza ko yahonyoye agateka kazina muntu akiri umukuru w'igihugu. Naho Nkurunziza yari yaramuhaye agashimwe, nticabujije ko mu 2015 Maragarita yiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza kuko cari kinyuranye n'amategeko. Naho Maragarita atageze yerekana ingene intwaro ya Perezida Nkurunziza yariko irahonyanga agateka kazina muntu. Ivyo bikaba vyatumye ashigwa ko umutahe mpuzamakungu, anacigwa gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa ivyiwe vyose, co kimwe n'abandi 12 bari mu baharanira agateka kazina muntu be n'abanyepolitike 12 nyene. Ishirahamwe Maison Shalom ryarafuswe mu Burundi, amatungo yaryo aranyagwa na leta ya CNDD FDD. Uwo yareze abana batari bake b'abategetsi ba CNDD FDD, uwo yabereye umuvyeyi bamwe mu ba CNDD FDD bakomeye uno munsi. Uwo Perezida Nkurunziza yise umuvyeyi w'igihugu, uyu munsi yitwa inkozi y'ikibi ihigwa. Ageze mu buhungiro, Magi ngo ntiyacitse intege, yabandanije gutabara abana b'u Burundi mu buhungiro. Maison Shalom yarabandanije gukorera hanze. Mu Rwanda yahashinze ikigo gikomeye citwa Centre Oasis, gifasha ugwaruka n'abakenyezi b'impunzi. Abategetsi b'u Burundi ntibaratahura neza ko uruhara rw'abigisha ari ntangere kugira igihugu gishike kwiterambere. Mwishirahamwe gitaho ineza y'abana Sojepaye basanga mbere bigoye ko u Burundi buzoshika kumbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, mu gihe abigisha badahabwa agaciro kabakwiye kandi aribo basubirizi w'abavyeyi kw'ishuri. Bamwe n'abandi mu bakurikiranira hafi ibijanye n'intwari ikomoka ku mugambwe CNDD FDD babona ko mu myaka 20 iyo ntwari imaze igisata c'indero casubiye inyuma ku rugero rudasanzwe, co kimwe n'ibindi bisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu. Abarundi rero ngo nibo bakwiye gufata ibintu mu minwe, bahindure ubwo butegetsi ataco bumaze. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero.
mu gihe kuri uw'Imana igenekerezo rya 5 ukwezi kw'icumi hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha, umunsi usanzwe uhimbazwa uko umwaka utashe. Bamwe mu bigisha bavuga ko ubuzima babayemwo butoroshe namba, bafatiye ku gashahara atako kifashe bahembwa kadatuma bashobora kwibeshaho hamwe no kubeshaho imiryango yabo. Uko kubaho nabi niko gutuma bamwe mu bigisha bahitamwo guheba akazi ka leta bakaja kurondera ubundi buzi mu bihugu vyo mu karere ndetse n'ivyakure. Abategetsi b'u Burundi rero ngo ntibatahura neza ku ruhara rw'abigisha ari ntangere kugira igihugu gishike kwiterambere. Ku majwi dukesha Radio Bonesha FM, David Ninganza icegera c'umukuru w'ishirahamwe ryitaho ineza y'abana Sojepaye asigura ko abigisha bari bakwiye guhabwa agaciro kabakwiye kuko aribo basubirizi b'abavyeyi kw'ishure. Umwigisha n'umusubirizi w'umuvyeyi, ivyo umuvyeyi atashoboye kubwira abana, ivyo umuvyeyi adashoboye kwigisha, adashoboye kwereka abana, abikorerwa n'umwigisha. Rero uwo mwigisha afite uruhara ruhambaye mu buzima bw'igihugu muri kubu no muri kazoza. Mu gihe rero leta zitandukanye, mu gihe abanyagihugu, mu gihe amashirahamwe mbere n'ababigenga twita les privés bafashe neza umwigisha bamuhaye agaciro, bisigura ko tuba turiko dutegura kazoza kacu, kuko nibo bareka abana bacu kazoza na kubu. Mwishirahamwe Sojepaye basanga mbere bigoye ku Burundi buzoshika ku mbona kazoza igihugu cifashe mu mwaka 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka 2060 mu gihe abigisha badafashwe nk'uko bibereye kandi aribo bereka abana ikibi n'iciza. Umwigisha ubwa mbere rero iruhande yuko ari umwigisha niwe atanga karorero ku bana, niwe bereka inyifato nziza, niwe bereka ikiri kibi ikiri ciza. Iruhande y'ivyo niwe bahabwa bumenyi buzotuma basoza igihugu muri yambona kazoza 2040 2060 tuzoshikayo ko dufise abana b'incabwenge, abana bahagararira igihugu, haba mu gihugu haba mu makungu, abana bijunja n'ijambo. Ivyo ntidushobora kubishika ko rero mu gihe abigisha tutabaye ikibanza, haba kugufatwa neza, haba kukuvugwa neza, haba no kumbaha umushahara wisununuye. Bamwe n'abandi mu bakurikiranira hafi ibijanye n'intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD babona ko mu myaka 20 iyo ntwaro imaze igisata c'indero casubiye inyuma ku rugero rudasanzwe co kimwe n'ibindi bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Abarundi rero ngo niyo bakwiye gufata ibintu mu minwe bahindure ubwo butegetsi ataco bumaze. Ubukene bw'amazi meza buraremereza abanyeshure biga mu ishure ry'indaro ry'Imurore mu ntara ya Buhumuza. Ubwo bukene bugaturuka ku bigega vyo mu isoko rigaburira iryo shure bigabanukamwo amazi. Umwe mu bahagarariye igisata kijejwe guha amazi meza abanyagihugu avuga ko ubwo bukene bw'amazi buva ku ruzuba rw'ici rwatse ari rwinshi, amazi akazogwira imvura ngo imaze kugwa. Bamwe n'abandi mu banyagihugu b'Ibuhumuza bavuga ko abategetsi bamana insiguro zo kwigovyora ku kibazo c'ikena ry'amazi meza, kandi ico abanyagihugu babiteze ko ari ukuronka amazi meza uko ibihe vyohindagurika kose. Intwaro inaniwe no guha amazi meza abanyagihugu baba mu gihugu gifise amasoko menshi y'amazi. Kubw'abo banyagihugu ngo nta kindi zopfa ishoboye ni ukuyisezerera. Inkuru tubaza Ninete Nancy Mutoni. Nk'uko byiganwa n'umuyobozi w'ishure rifite indaro ry'Imurore komine Gisagara y'intara ya Buhumuza Desire Rukerebuka, iryo shure risanganywe ubukene bw'amazi meza yunyugwa n'imodokari ifasha mu gusumira abanyeshure no kubasenyera inkwi. Ubwo bukene bw'amazi meza nk'uko bibandanya bisigurwa n'uwo muyobozi bituruka ku bigega byo mu isoko rigaburira iryo shure bigabanukamwo amazi ku rugero rwaho abanyeshure bataba bakironse amazi. Mu kurindira ko hagira igikorwa gikoreka ngo iryo shure rihorane amazi meza, uyu muyobozi yamenyesha ko bikora ku bikono bibiri vyahora bikinjikwamwo imfungurwa bakaca bavyuzuza amazi bashira imbere y'utuzu twa sugumwe tw'abigeme n'utw'abahungu ngo bayakoreshe mu kugumana isuku.
bigaheza bikabakingira kwandura indwara zifatira ku isuku rike. Aya mazi rero kumwe n'inkwi bigaca bironderwa n'abanyeshure ibiheza bikabacereza gato gukora ibindi bikorwa byo gusubiramwo ivyigwa. Kuri ico kibazo c'ubukene bw'amazi, umwe mu bahagarariye igisata kijejwe guha amazi meza abanyagihugu, ubwo bukene bw'amazi ngo buva ku ruzuba rw'ici rwatse ari rwinshi, bikaza kunyugwa n'imiriro ya Nyakanga ituma imisozi yambara ubusa. Uwo nawe akizeza ko isoko riri imuganza rizotanga amazi akwiye imvura imaze kugwa nyakugwa. Bamwe n'abandi mu banyagihugu b'Ibuhumuza bumvise ibishikirizwa n'abajejwe igisata cy'amazi bavuga ko abategetsi bamara insiguro zo kwigovyora ku kibazo c'ikena ry'amazi meza, kandi icyo abanyagihugu babiteze ko ari ukuronka amazi meza uko ibihe byohindagurika kose. Intwaro inaniwe no guha amazi meza abanyagihugu baba mu gihugu gifite amasoko menshi y'amazi, ku bw'abo banyagihugu ngo nta kindi izopfa ishoboye ni ukuyisezerera. Mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu gice ca nyuma c'ivyo mwateguriwe.